ujya muri rinati aguma yishimiriza ngo urabona ngo je ndafise abantu ngo urumva ngo bijya bintu nivyo bituma adutera ubwoba twebwe abantu basanzwe kuko avuga ati naho ndabatuka naho ndabagira iki nta munyitwarira kubera yuko ngo vyitwa ngo niba ari umukuzine shaka kuvuga ibintu vyinshi bombo narabwiye man naraka bro just shogora n'abagore ko je nduba abagore ariko man je umusimo je muzwana nambaye ikanzu nisizira makeup nakakubite Cheneye image none sizo basara abagore azoba kubitse n'umugore mugenzi we bro je umusimo nzokwambara soutien man nambara ikanzu isizwe makeup ndakakubite hamavuze ngo namukwishe nvuga ati umva wakubise n'umugore mugenzi wawe nange navuga yuko je namunuze yakoya kubise n'umugabo nukuri ko Imana araduhohotera I'm telling you kandi aziko sijeje nyene n'abantu benshi cyane man byari karaje kuri comment zanje ngo wowe ngo byaraheze ndamubwira ati sheri ninde muntu yakuzari sinda gufollowinga kuri Instagram naragukuye ko ninde muntu yakuzari ku comment yanje ngo none ngurankubita ndakabwira ati sikutaki reka kunyijega kuzari reka kunyipendekeza ko uza mu comment sikutaki aramadiri menshi dukina inbox bitaba ikintu kwa jam public kandi utamfashe ariko wewe rero arabantu bamutwara amajambo ugasanga reka tumara amazi dufise abagore dufise abana you get abahabara dufise ababara dufise abasheri dufise yo bombo clat ndiko ndirondera ubuzima uri kwashaka kusesera gafu baba birababa sikutaki bro kandi ntago ndiko ndabivuga ngo kuri amatiku sikutaki nabikubwiye ntagushapfura yo bombo clat ntagushapfura let's go kandi ntago ndi mu matiku ko wewe nta hiti woma umva ndakwibusa yuko nje nakuzanye kuri Instagram abo bantu bashaka kufunga kuri Instagram 2020 muri COVID-19 nije nakuzanye muri Instagram umbwira ngo dukora ama live kugira ngo abadiaspora kumenye and then today uri kuri amenasa jewe man uko bombo clat abadiaspora bose bakuzi kubera jewe don't forget abo bantu bose ubona amajana bagufollowinga ni jewe sheri genda waze neranet usaba yuko ndakukonnecta na neranet urabyibuka c'est souffou Shavura menibanga uno musi uri kwashaka kumburira indero jewe mu muti wanje shambe ndisharje ahubwo nuze nje kwicara uri kumva jewe nshobora kumara amaza kuje simaramara je nta soni fise mu muti wanje shanda kwereke none ndabica asha je simaramara sheri kandi kibuza ko abakobwa bakomeza abantamu ko aratakundetse ya urofu nimba ushaka ni muhunda mama hera ndakuje apana gushaka kucisha hariya gucino zana nakujanira mu bandi ariko je apana je gushaka kumara amazi arazere ngangahe Alvin kubera nyene kabayabaye ifuko amama yafaraga benshi kuko ndamwiza ku buryo jewe ngirogira nishobora guhagarara Hi my people, how are you guys doing? Nibaza ko mumeze neza aho muri aho muherereye kaze kandi kuri Agatek ni dada kuri microphone inyuma turi kumwe na Kagaga OG kandi cyo munsi nateye iteka ntari niteze vuba kuko hajya abantu basigara ba diaspora baba bagoye nyene ndi kumwe n'inka Mini Costare we beti utegereza kwitonda uvuge nuko wateye uteka man kuko imagine guhura na l'homme qui traverse la mer sans bateau rappeur sans cœur ni permet soit guère l'homme qui est dessus par l'amour comme une vache qui a perdu son maquillage c'est pas normal ouais bon ni Alvin Nduwimana beshautse nka Alvin Smith genda mwita Smither numumbatse gitomo uziko Smither ari kiniki David none se kubera iki man uko niko leta yidugira ko amatohoza burya mu jamango yitwa cocaine ngo kubera iki ntibatabone nuko ari movie Sniffer nabikuye muri movie none se nuza sniffer cocaine oyaha pana Sniffer reka ndabwira aho nabikuye basi ndabwira aho nabikuye ko nawe ntavyutse bon mu bantu banyaspira ndakunda kwimbwira mu gasi ndabivuga direct Alvin aranyespira muri sense knowing where he's coming from gaca ndamubona hageze gaca mbona benshi babivuyemo inyuma yiwe n'imbere yiwe si benshi babikora gutyo apana bayivuyemo baritwaye nabi and then kwanza ndiko ndagwa amashugo ya ucuza utajijua ni uwe basi sasa okay sawa okay sawa ujya bakora turafise pouvoir anagene yariko arashubashitse ko cyangwa Oya kandi naje igaje umurava boy umwe mubi umukobwa je urumva nyene no Ramusanwa rakumbuye yaje Hello guys, how are you? Mari mumumbiye banaje nenda bakumbuye kabisa ariko aba mama bari bantwaye
kandi murabitahura kabisa muri ubuzima. This life no balance my people. Nyene urumva ariko ntacyo tu kazi banyene ndi muzima alhamdulillah. Ndashimira Allah subhanahu wa ta'ala, and then I think yuko nabwo mumeze neza right. Ari mumizima vya vrai. Si fisa wa magazi. Okay. Unamusushimia Allah uko jo shimira God. God is everywhere. Erega Allah niwe Mana mu Kirundi. Niwe God mu Cyongereza, niwe Dieu mu Gifaransa, and man Imana ni mu Yesu nziko mu mufisi Imana zitatu. Kuko man je kwe ebana je na umagaze tu. Avina makuru y'imisi. Isa. Lakini sasa Kenya inakufanya wapi? Erega ubu nta musheri nta mugore ufise ndashaka gukora kwa ushaka. The problem ufite amaboko meguru mekanisi. Ariko hu murabibaho bro. Biravana n'icukora none nimba uterura amabuye cyangwa nimba ukora ikiyede. Ariko sister uzi ko umwese ubwanwa uvume ngugira ubushiture. Bari kubushitura. Nimulale. Nabana mukinama twakuze duterura amasafuriya biturica kumwe na burya mumenyereye buzo burajya kandi glace. Imana yaraguhezagiye kuba nyene wararonse akazi k'ubujournalisme kandi kintu naco warize kandi kintu naco wibonye ntimumeze nabi. Iyaba mumeze nabi bro. Wallahi umva ukashija nkukora ahantu amassage ntibari kuguha akazi. Kubera amaboko yawe kweri bro. Basha ndababwira ikintu kimwe duhagurukira abantu b'abahungu bamabaza kuri Agateke bagashika abantu ko nuwa kabiri. Sinamutuse kiya kijama cyeshe bari nicisha mutuse nabi. Uri kumva ariko jewe bobo ngirisha mfilme y'ibizombi niko yavuze Alvin. Like sinakabuye sinagakunze. Kaje yarabeshe? No urabona. Ntiyabeshe. Yarabeshe of course. You are beautiful. Erega mani. Kuda didu. No ariko urabona ari ukuntu umugore udakwiye kumurengera cyane ushobora no kumutama akantu ariko niwe nkunda kuvuga yararengeye cyane ngeze kandi fuko tutura amajambo tuvuga ari ibintu content n'ibintu biremereye voilà kandi ikindi kibazo gihari ni kicukunge n'abantu batamenya Alvin ngene bagira ama content sivyo we namba waragize chance si chance ni ma chance ugasanga waragerageje gutobora uciye mu muziki vyaranse muri movie vyaranse utanguye gutukana unatoboa ugashaka kugumiriza hari umuntu ushobora gushika ahantu ugacugaruka inyuma abantu bamaze kumenyera ukakora ibindi no kuri ibindi byiza urumva so Alvin amakuru rero wabonye gute Bujumbura ugarutse Bujumbura umva nenda hakumbuye Bujumbura ni home niyo mpamvu uzobona umuntu wese agarutse mu gihugu ategezwa kubishima ategezwa kuryoherwa you get Bujumbura is good but if you have money yes ariko tusubiye inyuma gato igihugu cyacu cyose ufite amafaranga kiraryoha right and then jewe kabisa je ndakunda igihugu canje cyane that's why navuze ati let me just kandi bafite ngora kwirukana muri Kenya nta numwe yanyirukana jewe Alvin Smith ninde yanyirukana ubuzima je narimbaye barakwirukanye muri Kenya wa muri chambrette muri Kenya yo sinigeze mba muri chambrette muri Kenya sinigeze mba muri chambrette muri Kenya kandi kimama cagutwaye cara guheje curagaruka kandi sheri reka ndakubwira jewe rero jewe fisa aba diaspora benshi cyane ba supporting sheri jewe ntago nigira ndonka amahera en francs cyangwa in Kenyan shilling like it kandi urabizi yeah fisa abantu benshi ba supporting sheri je sinonkena sishobora kwesha je ubu by'abasanisani ngo barakenye je no bura amahera gukora ama video akazi ariko sinubura amahera kujya sinubura amahera kwifata neza kuko fisa abantu already fise empire fise team y'abantu ba supporting bro rero jewe ego wari ibimama vyamfata ku ngufu muri Kenya bikama amafaranga sinovyanka kandi bro akazi kabida ko kwijana ko kuyiba none ino mu Burundi ntaza gusa twakubita mbese iziguha amahera mbese ko guha amajana 5 y'amadolari cyangwa igihumbi nyo kazi wakora muri Kenya muravyumvise siko kazi nakora ariko muravyumvise bro jewe none inka yabayindaya muni uwe munyice basi none mfe urumva rero sister ariko muri Kenya wallahi reka nakubwira ikintu kimwe urabizi mbamo irazimbye amahera manze ngaha ahuzemo nk'amadolari amajana 2 kugira ngo ashikira inzu nabamo muri Kenya napanga chambre salon ariko sheri y'amadolari amajana 6 uri kumva narimbayeho neza vyataye ngana ko arufisa gufata ku ngufu okay muri imenya ariko guys narimbayeho neza muri Kenya uzi ikintu narise amafaranga ariko sinayaryoherwamo kuko ariko nari nkumbuye Burundi man jewe ndaba good ndaba happy when I'm here and I'm so happy kuko ndi mu Burundi bro rero sasa
nta murundi muzobaze nagiye ngo akarundi ariko nta murundi numwe jewe twahura hariya kirese wo mu boss ikindi naco uzubaza abarundi bose bari hariya sheri ahantu nabagiye hari harenze cyane uzobaze tu ndabizi nabo namusohokera min thank you so much Kenya ndayizi buhoro buhoro n'ubura arabigene saura uragara kubera ko naraje kukurondera muri Kenya ndakubura kubera ko mbadi kubona abakobwa beza barenze kandi wowe namuvuga kuri sister wanje saba ikigongwe ngaha anya kubera je nshobora kuzurangara ko gutyo shiri jewe na gahunda dufitaniye man kinama na buterere tuko hivi sawa utajijua kandi je ndakuzi muba mu kigobe hapana mu kinama Yatsi narushi nakunda kwivuga nko yivugisha. Umva ntibababeshe uyu sister iwabo bameze neza ndamuzi ntazavuge ngo numuhasa ndamuzi brother wiwe iwabo bameze neza. Ndumuhasa kandi papa wiwe arafise ibintu yakora. Ndumuhasa yari umuntu mukuru. Ko utakora kudaje kwa papa wanje Galvin kandi wari nari hariya. Nifyo. Urumva ntababeshe ngo numuhasa ngo yarasurize wapi. Yo narasolinze. Warasurize wewe n'umugabo wawe mwagize mariage maybe. Apani wanyu bro. Ndahazi wanyu narahinjiye. Eko waje swa mu kigobe meti na jamais vimba mu kinama. Utajijua je mvuga aho naherereye. Sawa. Urikumva? Bari babayeho neza je nije nabanuza mu buterereka nka vari nka tigite gushiki wawo. Ivyo nibikuri kuravuga wewe. Okay kuba yaraje muri Kenya arambura n'abantu benshi cyane baje muri Kenya barambura. Nkora kugara. Kandi uramfitiye kugara bro. Jewe amahera anga. Natwitiye amahera menshi. Shaje sinigira ngide. Ndavuga inyuma ya kamera. Navuge jewe niba ndafite amahera mvuga ngana ya muri. Urafite amahera. Mu boss man. Urafite amahera. Amahera ngahe? Amahera kandi menshi. Angahe? Nge turaza kwivuga inyuma. Angahe? Muri Kenya. Muri Kenya je narimbayo neza bro. Je none nimubona kosa neza. Ukora iki Avi? Hariho abantu benshi bakora. Ndaya y'impungu. Sawa. Sawa tuje turabizi. Ndigandaza. Ego sha. None munyica. Nangahe kwisa. None se gouvernement none yo kifunga. Kandi ntica ntari muri politique. Kubwe ko ndaya none se braza. Imana bise Imana ifise nibijanye n'imico nakaranga ko umviriza ndi mbabarira ni mico nakaranga mfe nizara imico nakaranga umuntu w'umugabo cyambona mwene data lo pire umustar nshobora gukora akazi nkako yo arabeshe sindari kandi abira akazi ka Alvin Smith ari mu gwaruka gwatahuye ico social media ishobora gufasha muri bimwe mu buraya burimo rero shaka kubaza ikibazo uno muzana ko social media kimana umuntu yumva ko ariko navuze ko ndi ndaya nukuri kwimana nuca nitwara none kwitwara y'abaguvutse no ndiko nagira ubwo reka byinshi bari bakora birondera kandi cyaro boss Chevare abamuzi ya Alvin muri Kenya igondo rusakunda bazanisha Chevare abamuzi ya Alvin muri Kenya amafaranga yakuraye kirese je ndayimuhaye no se wayimuhaye no jewe rujya rujama n'ingene gwakoze ibintu jewe ntashaka uri umugenzi wanje ariko bro bombo clat kandi narakubwiye uriko urakora ibintu je ntakubwiye toa sana mwapfuye kinone gusa nyene mani pole sana bro urona jewe rero je ndafise imigisha bro je narahara ariko uburundi nibwize budodera none abandi bantu bashaka guhara nkanje nawe lege vyaruko nyene nakora boro agashaka kuzikora je ndababwiye je fise ba grand-mère ba grand-père fise abasokuruza nabo bandi nyuma protection bambwira ati petit hagarika mu misaza barodera gacha bagarika abaje nyuma bagacha baga mukino ndababwira manakura bahenda munchiji nishingi jewe mana turi kumwe tu oya mugabo ego Imana muri kumwe mugabo harantu bakora ibintu biri exagéré bona uvuga ngo uragira iki niba biri exagéré quand même no kandi je narakuze she warakuze mugabo urumva hariho kungene basi bakora akoresha ama social media nko kubahuka inzego umuntu wese batuka ugasambura ingo nakaneri nati bazogafunge sindagakunda man kandi neri nate inzego zacu let me tell you something ujya muneri nati aguma yishimiriza ngo urabona ngo je ndafisa abantu ngo urumva ngo bijya bintu nivyo bituma adutera ubwoba twebwe abantu basanzwe kuko avuga ati naho ndabatuka naho ndabagira iki ntawo munyitwarira kubera yuko ngo vyitwa ngo niba ari umukuzine cyangwa kuvuga ibintu byinshi ngo umukuzine wa kanaka urumva ngo muri government ngo afise umuntu inzego uyo mukobwa ntaravyara si umukobwa right bon ntavyo twomesa ari umumama nyakwigendera n'umama wa kera basi urumva jewe n'ukuri kwibana je ndababwije ukuri nuko inzego zacu je ndabakunda je nagarutse mu Burundi gukorera igihugu jewe inzego irabizi niba mutabizi jewe ntabwo ndinga kugira ndabaprove je nagarutse no gukorera igihugu no kwiteza imbere no guteza igihugu cyanje niyo target yazanye sinzi ko muri Kenya rero zosubirayo ariko gukora uburaya
amacengaruka uri kumva kucandi mahera y'imutahe je nagarutse no kuri kwimana sinokosha mu byatumye ngaruka mu Burundi nagarutse gukorera igihugu canje nagarutse gukwira promotion y'igihugu canje ndagi promoting abantu bose sinzi kumaze kubibona ubu mu platform yanje posting ivy'igihugu mu ma TikTok ngoma nambaye impuzu z'igihugu nagira bishike umbwire why cyacumviro cavuye he nitu cavuye ku nzigo n'umutima mubi mani mbona ingene badusuzugura muri ingene ibindi bihugu biri proud y'igihugu cacu byabo aha twebwe tukaba no kugira ngo uvuge kuri umurundi ugeze mu mahanga ukamengo ni igitusi kamera you get you byarambabaje rero and I was like let me just go back home nereka abarundi bose bapfa bakagira n'aba diaspora how much money dukwiye kuba proud y'igihugu cacu anyway ndi mu nzego ujya mu sister nari nate inzego zacu no kuri kimana je ibintu cyose uko niko mvuga je si mandi seri je mandi seri ariko nyine je si ni wabashinga nayo bavuga ati ngo murabona je uko niko mvuga batware bacu nari nate araduhotera aradutera ubwoba ngo urumva ngo icyo ndabavuga ko cyose ngo mutwitwariye ngo munyitwariye ngo ufise abantu ngo bace bankurayo ngo nshobora kumfungisha and then bigatuma twebwe icyo tuvuga ko cyose kuko ari igihe twinjira no mu buzima busanzwe right kandi murabizi yuko amategeko avuga ati iyo winjiriye umuntu mu kintu ciwe ya vie privée yiwe ushobora kumwitwarira ariko twebwe ashafa tubwiye tumwitwarira aca tugi mutima atubwira ati ngo ntaramwe twumutwara ngo kubera yuko ngo afise abantu ngo mu nzego ngo batukomera yuko afungwa rero mudufashe turi mu entertainment yes ariko tuvuga ibintu bishobora guteza imbere Burundi n'abarundi muri rusange ariko apana kumenasana kuvuga ati genda kuvuze kwibi gushaka ngo nyitware ngo ntanamushikana kandi ugasaba ukabishamwe n'umwuga ngo mpaya kugira ntuke na yes jewe yo bombo narabwiye man naraka bro just shogora n'abagore ko genda uba abagore ariko man jewe umusimo je muzwa nambaye ikanzu nisizira makeup nakakubite Cheneye image none sizo basara abagore azoba kubitse n'umugore mugenzi we bro jewe umusimo nzokwambara soutien man nambara ikanzu isizwe makeup ndakakubite hamavuze ngo namukwishe nvuga ati umva wakubitse n'umugore mugenzi wawe nange navuga ko je namunuze yakoya kubitse n'umugabo nukuri ko Imana araduhotera I'm telling you kandi aziko sijeje nyene n'abantu benshi cyane man John arahoza amazina mpani menshi Sheri jewe nta bugenzi bwawe nkene kandi je narabikugenda nakwandike sikutaki yo sindagashaka narakabwiye man sikutaki sishaka kumtelefona kuri ko harabasani ngaho kingira ikibaba ari ubu bamugaza you get sikutaki jari karaje kuri comment zanje ngo wowe ngo byaraheze ndamubwiye ati Sheri ninde muntu yakuzari sindagufollowinga kuri Instagram naragukuye ko ninde muntu yakuzari ku comment yanje ngo none ngurankubita ndakabwiye ati sikutaki reka kunyijyaga kuzari reka kunyipendekeza ko uza mu comment sikutaki narakwikuye ko urazi Alvin bica bibi urabona ko turi mu kiganiro turi babiri urabona ko ari wewe uvuze ngo bacaza gutuka jeyo ndakapiga ariko ngukubita zo kwambara ikanzu kugira ngo ntiwureke kwa kubisura umugabo wakubiswe n'umugore mugenzi wawe urakha tugenda handi man je naje tukubwira inzego ako gasita karatugi mutima kitwara ikangura urabona ngo ndafise abantu ngo bakuru ngo mu nzego ngo nta muntu umwe ngira kandi aratwinjira mu buzima urabona twebwe abapapa ari amadiri menshi dukina inbox bitaba ikintu kwa jam public kandi utamfashe ariko wewe rero ari abantu bamutwara amajambo ugasanga ariko atumara amazi dufise abagore dufise abana you get abahabara dufise ababara dufise abasheri dufise yo bombo clat ndiko ndirondera ubuzima uri kwashaka kusesera gafu baba ya biraba sikutaki bro kandi ntago ndiko ndabivuga ngo kura amatiku sikutaki nabikubwiye ntagushapfura yo bombo clat ntagushapfura let's go kandi ntago ndi mu matiku ko wewe nta hiti woma umva ndakwibusa yuko nigera kuzanye kuri Instagram abo bantu bashaka kufunga kuri Instagram 2020 muri COVID-19 nigera kuzanye muri Instagram umbwira ngo dukora ama live kugira ngo aba diaspora kumenye and then today uri kuri amenasa jewe man uko bombo clat aba diaspora bose bakuzi kubera jewe don't forget abo bantu bose ubona amajana bagufollowinga ni jewe Sheri genda wazenera net usaba yuko ndaguconnecta na net urabyibuka c'est souffou Shavura meni banga uno musi uri kwashaka kumburira indero jewe meni banga kwashaka kuvuga amabanga yanje muri Kenya Sheri Jesse maramara nimba ari umama yandiye inzu ni chance yanje okay Jesse maramara wow kandi ko yandiye inzu sinabuze amahera bavuze ati reka da kuri inzu ko ari ugishika muri Kenya you get ni kuma umva sinigeze nsegereza kandi cy'abantu benshi cyane baranayindihira ni chance Sheri chance yo guhabwa bro ni chance ndi mwiza ntacyo mbaye Dumusore mwiza mu mutsi wanje shambe ndisharje ahubwo nje kwicara uri kumva jewe ntushobora kumaramaza kuje simaramara je nta soni fise mu mutsi wanje shanda kwereke none ndabica asha minu zashiremo
uri kumva sheri je ntushoboye man bombo clat je ntushoboye sinokubesha uri kumva zanda kugirira kumuvuga jewe ntushoboye nshiramo ikiko kimusha mbe ndisharje noneho kumva iyi ni nko rega inkosi ako sikumwe uri kurapima uri none navuze shamo ikiko kimwe yora sikumwe ngo wavukiye mu nzara nongeze bijanye byo mu kinama cyenda bitabuye nanje navukiye mu butere ariko nta nzara mfise kuri kimana yagitemuye sija kwanza nikambe kwa sababu kasista nikachane ndo maana kufanya sija nikwambie baba Nelirat mie sasa sinalibwa kuvuge bro mie tugiye guhigura sheri aho utaniweza kuko je simaramara jewe nta soni fisi jewe sinabwo buza kuntera kandi nararahiye ko atabwo byose yakuntera you get respect yourself ombo class okay no man ndagakaniye je narindiriye widecharge uheze kugira no kuri kwimana ni ryambere nisanzwe kuko urya mukobwa ufite kandi urumva ababaza kandi bamufashije birababaje ufite numena amabanga yose go jewe ushaka kumenera amabanga jewe je ni kibura soni bro jewe abantu barabizi yuko jewe ubuzima ndaburondera mu nzira zitandukanye ushaka kuvuga iki je simaramara sheri kandi kibuza ko abakobwa bakomeza abantamo ko aratakundetea urofu nimba ushaka nimba unkunda mama hera ndakuge apana gushaka kucisha hariya gucino zara nakujanirane mu bandi ariko je apana je gushaka kumara amazi arazara nkangahe Alvin kubera nyene kabayabaye ifo amama yafaraga beshi kuko ndamwiza ku buryo jewe njerogira nishobora guhagarara wala nitea urofa mimi utaniweza mimi hawezi kuniweza sheri unahaguruse urabona nakubwiye ujya musandirwa urakingira ikiba mushigikira ko yoja kwitaho ibintu yagize ndanzo Alvin nuko kandi urakoze kundeka mvuge ivyo ivyari ku mutima wanje bro kandi je yo mbabaye je ndabivuga bro je sindi wa munababara je yo mbabaye ndabigaragaza ndabidechaza kugira ngo bimvemo apara gushaka kudukanga man ushaka kudukanga buri munsi ngo ndagufitiye ibi pull out okay cyaheze gira twande ndera umuti Alvin abantu benshi baratangaye kubona irya foto na video wambaye impuzu z'akaranga bakiyumvira ni clip yavyambariye iki ego cari kiganiro mugabo umutima uri nyuma yabijya exactement noir je nicyo kintu canzanye mu Burundi je narabonye abantu ababanyi ingene bakunda igihugu cyabo uramaze kubona ababanyi ingene bakunda igihugu cyabo ariko ijya politike twe nibigeze bayidushiramo sinzi gituma mukaje ndayifise mano bakunda Burundi ratwa je nanje rero sinari ndimo je narabukunda ariko sinarumupatiye cyo kuvuga ati ngo jewe nafira igihugu narabukunda nyene birahutsu hari tari bakunda gukoresha bagatwenga nababwiye je nzo kuri aeroport nzo nzimya amatara uri kumva Burundi bararyoshe gukorera hanze uza kubujyamo amafaranga Burundi bararyoshe vraiment barameshe wo gutembera je nari muri babantu nakunda Burundi birahutsu ariko kwishavu ufitiye igihugu cyane n'umuntu namwica papa sinkeneye umuntu Burundi ni bwiza Smith gusa nyene haratesa hararyoshe kugira kandi uruberewe muri rya foto by the way racanye imazi nzomerewe kuri dote idote yiki je ko zogira indi mariage ariko bandongoye kandi maniga je mani jewe mani ndikunda saza je vyanse je mani isubira n'umugore mwe kuje na indi mariage nkene nako iki mutosubira nako mari muberanye Alvin ega mani jewe nacu bintwaye tu nirna gawe ndekera okay jewe bro jewe umva je ndikunda ruha kandi je nta indi mariage zofa nkozi nararahiye sinzi ko bizohinduka nkijya kora byarahindutse ko je nari umupad ndavuga ati kankore mariage ko ariko ndari mu rukundo ariko je nta indi mariage nifuza kuzokora je none reka nyerere ni naruha nje nisubira ku mugore wanje mwana bava rero gushiza hana goma kurindiriye reka ndamuvugira kuzine oya urese gato ariko man je sindi babesha bro je nyakirikiranjana kandi je sindi ngakugira ngo ndaba impressionné sindi ngakugira ngo nda jewe umva jewe nukunuko c'est tout hama rero igituma nambaye zijya ntuzenye sinzi hari n'izina nambaye imbega hari n'izina nambaye zijya zabatsimbo hari n'izina nambaye zijya zintuzenya uze kuzishirayo nari nambaye zijya zibiti ndaza kuziba mushire guys je navuze ati uburundi bwanje ubu unyengeye kandi waruberewe right izi ni zibiti izi ni imbega ndaza kuziba kugira zibereke uri kumva izi nazo ni zabatimbo voilà je rero nasaze no kuri TikTok hari ibintu by'ibihugu wakina ama competition y'ibihugu nasaze Burundi butabaho
ego barabura umuntu aserukira sasa rero ndavuga ati muri kwa kunyene Baito just sinyo muri politique jewe umva ndingaho tu je ndi mu promoter w'igihugu barakwiye gutandukanya kukunda igihugu ntibisigura ku politique nibisigura ku politique ku patriote nibisigura tuza ku politique jewe nta dini fise ndi madini yose kubera imana iri hose nta mugambo fise mani je njana n'abantu bakora neza none umugambo uri kubutegesi ukora neza je ndi kumwe namwe abazoza ndi kumwe namwe je igikuru nuko gusa uburundi bwaje none umva sishaka kubona uburundi bwaje busubira inyuma ivyo dukora byose uburundi twese tubuteza imbere jewe kabisa je sinokubija je navuye no muri Kenya mvuga ati je ngiye mu Burundi ngiye gukorera igihugu canje ngiye gupromoting igihugu canje zogenda mu bindi bihugu ariko ndashaka gupromoting Burundi bwanje abantu mani bifuze kuvisiting igihugu canje bro kuko nta kuntu acha mvuze ko ndi umurundi abantu umengo nyene umengo ndi ndahantu muri village ukamenya kaka video nigirira I'm coming from the beautiful country that is Burundi yo Burundi the beautiful country bachavuga ngo for really abantu bose ntibatahuye ivyo je nari ndimo nari ko promoting batahuye ngo ndindahira kwirondera umugabo no nakibonye kijya kiboro si wagiye kurondera umugabo I was promoting okay hari abantu batabitahura yari kara promoting igihugu ko iyo abishaka ntari kuvuga ko ari mu Burundi kazi ntari kuvuga ngo Burundi Uretse rubanyatike nkuba ko baraza kuvisita igihugu ni benshi c'est ça le problème rero c'est ça le problème y'abarundi turahengera akantu keza tukaca dushaka gukritika nabi niko datahura mugabo urumva okay ni mugende hasi mu bikore ko mutabikora ko mutabikora thank you so much kandi uri ngaha narigera mva ngaha so nibaza ko kuri uwo mutima wo gukunda Burundi twowugira kuko urazi ko hari ibintu tokora kuri igihugu cyacu abantu bo mu bindi bihugu niba tubye ngira umutima wo gukunda igihugu cyanjye kuko nabone ingene bari proud ningi nakunda igihugu cyabo ndavuga ati why not twebwe niyo mpamvu bantu jewe bajya abantu bamufata mu gatuka inzego zacu je nanje nzobica ntabwo byo kuvuga ngo ndamusani jewe ntushobora gufata nabi abavyeyi bacu ufate nabi inzego zacu ngo ukora ngo ndamusani urumva ngo uzokenera ngo abafana bo mu bindi bihugu shake ndababura ariko twubahane nshake mbura abafana ariko twubahane tubahe inzego zacu bro nuri umurundi none ko ushaka kutwinjirira ntuzi nibiri mu Burundi uza gutarana haza komeza n'inzego zanyu bro tureke n'inzego zacu n'inzego zacu ziri mutajijua nisi wanyu muturekere president wacu baba sivyo umujama w'abajene kuko mani jewe ako tuzora nka kamena umutwe mutajijua je na muntu tutofata president wanje nabi bro bombo clat mundekere muniachie baba ko atakunetea hapa maburo umujama w'abajene ayiruka kuba ina kigingi na gaere kandi usanga ari ukuri azina basani na bifese yaramuhaye president wacu mani ahura n'abasani ibi bintu twaribonaga kera azi amazina y'abasani aratwitaho urazi muvyeyi mani kukwankuraje bituma unakora cyane simaka gwa amafaranga muvyeyi no gukwereka yuko ari kumwe nawe akakubwira ati umva ndagushigikiye nahatana kimwe ndiko ndaguha ariko ndi kumwe nawe bro biri mu bintu bikumotiva none gukora cyane hama uri ko ashaka kuzana uburofa man bombo class sitaki blague twubahane tubasano ubaha abavyeyi bacu tubahe abavyeyi banyu kandi manu uziko abantu dufise indero abantu ngake manu zo batu ufite umuntu avuga ngo kubera iki tutwa abandi bantu mugabo abarundi turafise indero twahawe mani suko twarezwe bro yego ntitwarizwe kwisanzura gutuka abavyeyi mani twakuze twubaha abavyeyi mani kandi turatahura ikibanza cacu ari ahantu tugashika ndushaka kwipermeta gutuka nk'umukuru w'igihugu wahandi hantu canke jamais uramaze ko Burundi atukundi jamais navyo twokora kuko uzorabe n'abatuka uburundi twe ndusha dutuka igihugu canke tukabo nyene kwa turabika ndabapiga amaraba uyu mwaka hakuna ya kucheza poa sana abiri nk'umutawe nk'umutuzo nako gato ashi yashiyo cibira ndababwiye ati gushaza no gucinyiriza turiko turaca amafaranga mu ko bavuga ngo ibiki nibiki murabona uza exercice twa turimo nyene exercice yo kuma muri gym iyo ni gym kugira ugire uca amahera none alvu na rugaro kuno musuri uko rurakura abana bakiri bato nibaza harimo n'abafise igice c'imyaka yawe bakoresha imyaka afise yego reka vinda kutuva kera jaye ariko uranduta wowe shagora shaje kandi kinga kimye uzi kusara ndamuzenya uzi kusara ba ministre bro ifoko kuri kubara inzego zacu kuri kubara usara ba mama babandi ba ministre no kuri kwimana sino kubeza I've sinda gucura cyane abantu no let me tell you something je wenda umuntu wivuga kuri je ndakubwira ukuraho kuri man none kutanyica oya
gusa nabo basista nyine bafise ama company nyine ariko ro nta n'umudugu ufite c'est ça le problème ubize gute cyane tuzogure GoFundMe guys uyu musita tumushire mu cyicaro akwiriye tumushire muri level akwiriye usa n'abasista no musi warantwenze ndagusavye amayinite ya 5000 ko amayinite ameranye naraguhaye narakubwira nyandike ntugeze unyandikira sheri igenda afasha abantu man none utarafasha jina supporting abantu kandi sinda supporting zurarera bajya bana rega zurafasha zurarera bajya bana cyubya ko atarabi wawe biwanje abana bawe nabiwanje man ko abana umwana si umwe bro umuvyeyi wese man yo let me tell you something sheri je ndafise abana ubu je narakuze kera sinarita abana banje ko nayira umwana ico kinagira ndayigushimire kandi ku makamera narakuze man birangira ingene utahura kandi ukaburi fier yuko uri umupapa ugatahura ko hazigiye gusa ko ntoza nkumva ko vya vrai ubafasha of course sheri atarujya abanyimye ariko nabonye narababwiye ati anytime if you want oya mugani batekereza kumugwa kugira umufashe Alvin usunda gushigikira nanje no sinababwiye bamume yes no let me tell you something jewe nakufasha umwana nako jewe ufite nabandi fasha man atarabanje man karisima kandi babone bro okay ariko kumva iko ndiko ndacontribute mu buzima bw'umwana wanje nico kintu cyadana simba kandi amubone ndabisubiyemo simpaka bamume ndamenyereye bro akimyaka myinshi jewe by'amana ndamwiruka afite imyaka 2 wow nimba umwaka umwe nusu gushika sindasubiya kumubona sishaka kumubona sishaka kumutora ego banyemereye okay ariko sindi ngakubera ivyo ndi ngakubwira ngo kabe gato ndagapartage n'umwana wanje none nk'ubu baba ku débloquer bakavyemera aho birati ba mu buzima bwiwe wokorosha of course abandi bose ndabikora okay sindabikora uzinda ziriko zirajya amahera yacu man ndeswa abana bacu abavyeyi benshi barafise umutima vyari kuba biryoshye kandi nabo usanga bafise abana batazi n'ingene babayeho batazi nuko bari et surtout muri entertainment yacu bari bakabihakana batarana babo umwana n'umugisha bro ari abantu barondera abana bakababura ari abantu bama ku masengesho every day bama mu masengesho bama umva bagatanga ibikira 10 n'amashikanwa abama mu bakaduga imisozi shigerugero wowe uri kuranka opportunity yo kuvyara nta mamani uri ko shaka man bro je unarakuze ega vindi ko ndatangana oye ngoza kuraba gutya ari warakuze vram kandi amahanga arigisha amahanga arakuza vram imyaka iri kiragenda bro anyway tuve kubana reka tuje mu bindi ariko ako kantu tunda kabatayemo kubera karamba baza so Alvin tuvuge kuri Muhama ndiko kivuga indirimbo shaje indirimbo Muhama inspiration vuye Jereo na waguma bampeba ndafise urukundo urumva kandi je urazi ikintu cyambere gituma je ntaraba mu rukundo kubera iyo nkunze ndaba umwana ndacika ikirofa none bigatuma abakobwa bansuzugura none ko ndababwira kiri ndugose none bigatuma umukobwa atama agaciro kubera abona the way ndi down ndi hasi kuri we you get ariko man je sishobora kuactinga kuba umwana mubi kandi jewe urumva je fise umudemu fise umugore niwe abari isi yanje donc niwe bari i safe place yanje you get ntegezo kudeka you know ariko kiyo kuntu rero je nikisha bugufi bituma abakobwa bansuzugura bituma umukobwa nyine atama agaciro kubera yuko mba ndi mu rukundo cyane you get ariko man sishobora kwiga kuba umwana mubi sasa rero ndirimbo je sinzi kumaze kumva indirimbo nyinshi je nikundira nizo urukundo kuri agenda kunda urukundo vuma agenda mu lover boy abanzi barabizi lover boy pana muri sansembi apana muri sansembi man je nibimba ndikunda vuga vibulaya ntabwo je mu ruganya ngo lover boy na player boy no me I'm not player boy I was player boy ariko je kuvona gira mariage man umengo naciye mba faible cyane sinokera nari strong you know kuvona gize mariage arakura viva le vrai amour ega le vrai amour iraturanda ya kuvona gize mariage nari mu rukundo noneho wamengo naciye ncika intege y'ubwete n'ubu ndashobora kwinjira mu rukundo nkaca ndabivamo tu kubera banumva ndi faible cyane man kandi shobora gukundana n'umukobwa dukundana kabisa ariko mukanya gato nkacimona umengo ari karampinduka kubera je ndi mu rukundo umva ucumwitanga nawo ndaryama y'ubwete je rero umaze kuzana ibintu by'uburofa ko ubona ko ndi umwana mwiza mpita ndakuheba tu okay mica mvuga turi umuntu kweri arashaka kumera nka babandi y'ubwete nk'amavundi single ariko nimba uri single Alvin je ndi single ni mama kandi yacigiye kirekire ambwa hariho single zibiri hariho single ko ari bafise benshi ukanga gukomeza umwe ariko je ndi single ariko man je sinogura umukobwa dukundana
mani je bijyana ni byinshi cyane sino babesha niba intereta ni byinshi je sishaka kuri umwana ariko ni I'm not here for that. Yeah. I want to focus ku buzima bwanje famille abana. Ego nzoro nk'umukobwa aje sawa byase nitwarira umugore wanje mana. No. Get. Nuko rero igenda irimo naririmbye. Naririmbiye mu yango mana. Diko nashaka kuvuga. Naririmbiye mu yango. Ariko hari ukuntu ushaka kubura umukobwa kunamukunda mana ko jewe ndi allergique y'abakobwa beza. Je mbonye umukobwa beza ndatitira mana nkajugumira umuntu n'umuntu yabuze. Urabona ko abantu bari alcoolique. Baburi inzoga. Ndajugumira mana ukabona nti. Nawe ufata igikombe. Umva sari na murimbi ujya mu sister mu Rwanda. Ariko apana kumutereta ushobora kubona umukobwa mwiza mana ukavuga ati let me sing for you. Yes. Kandi genda kuririmbiye bro ikintu nagukoreye ugi ucakira utacakira urimenye gikuru nuko je mana amaze gushika umutima wanje mana bana amaze gusora ikiri ku mutima wanje. Rero indirimbo ntisore mu yango. Nage no mu Rwanda ndabibabwira. Nuko umukobwa wanyu namukunze. Umva nyene jewe ndashobora kumutwara i Burundi tsu. Nkamwereka imisozi igihumbi. Nkamwereka hateza akavumu. Nkamutora muri Ruvubu. Aravye n'abanyatsi nkaramutamo. None imvubu zikabataka. Si migambi bibi ntayo bazoguha. Cyangwa muri Ruvubu. Ariko for sure iya ndirimbo kandi yanditse dara beat. Hamwe n'urya dashi. Kandi ikindi naco nakunze na ujya mu producer nakunda ingene akora indirimbo z'abantu za bro zania serviette ajya nihanagure bro rega no mu diaspora kayashuka ariko harangiye. Zana hajura za kubona serviette. Urumva? Navuze atereka nkora karimbo ku rukundo kurujya mu sister none ndakamuririmbira. Yes. I mean, efe kazanye niyo wari witeze kungene bakakiriye parce que ikindi kintu naco kibazo nguma fise ko ikindi ndirimbo elegant warayikoreye ama challenge menshi. This one not why ahubwo Muhammad narakuze ama challenge menshi cyane before indirimbo isohoka mvuga after elegant wakoze nyinshi after nyinshi vraiment warashizemo n'umwuka turabibona ko turabona ba loyike turabona n'ibindi bitandukana Muhammad kubera iyi Muhammad ni bonus song ntabwo ari muri gahunda no mari ifisi song banga yaje na imbidata niyo yayisanse gusohoka ariko akaririmbo nagakoze ari kunungena muri studio gakora akaririmbo ukavuga ati iyi akaririmbo ni keza ntuvume ngo nugasohora tu kabe nka bonus song fote sinaga kontako ariko reka tu katoke nyene kiri umutima wanjye kigaragaza you get ariko Muhammad sinayisoye nko kuvuga ngo ni song ngo yataye ngo soye no ni indirimbo ikakanu kwa kafirigiranye n'utamu navuze ati reka twiryohere ariko professor banga yaje na mbidata kandi vuba nzo isohora yes okay Alvin Smith abantu benshi bari biri mu bintu bituma abantu benshi barakorana indirimbo n'abakobwa abaririmbyi bo mu Burundi bagenda batandukana ndamuririmbyikazi bo mu Burundi ufise urabona kuba umupapa okay nuko nyine ndo nuko gukora cyangwa imvira je ndi papa na mama toa sanu ndi papa na mama ndi papa na mama abana banje ariko nivyo yo nagira navyibagiye mana ahubwo tukiguha agaciro bro mana je manda babya niyo mpamvu je mbonye umuntu akubisinda umukobwa akanga no kumufasha no kumusupporting ariko je shobora ko nabikoze nari umwana nari nkenya ariko bro no bro je nari umwana bro je wona vya ifise 19 bro ufise 31 ufise 31 umwana wanje wambere afise imyaka 10 irenga you get bro j'étais encore petit man ariko kabisa unyemba ntahura kabisa kumugore c'est bon biraryoshe n'umuntu wo kubaha umuntu agufitiye ikirema muntu mu nda n'umuntu wo kubaha bro man bombo clat congratulations no kuri kwimana ahubwo kuyogira GoFundMe twakuguriza TV yawe twakugura ivyuma vyawe twagira na office none man tukabona man abamere nk'aba bro Jenny bro sinokusha man gifise abamere benshi cyane mu gutereza supporting man David I know that one uzi kubera iki reka ndeke ntuhavuye ngo ndiko ndirata ntago ndiko ndabishima ko reka Imana bibona kandi urazi ko mu bintu byinshi dusangiye harimo na humanitarian life so mpamvu nababyara aba star tuzazofatunganya ubuzima kuko jewe fise abantu benshi cyane bansengera man je amafaranga yanjye ndagabura hagati papa niyo mpamvu kugira ngo je nawe tungane je nawe twogira beef no fise protection is way yo boro yakume ngo nuzani portage bari kwarasona to asana gushyira muri vibration uri kumva
niyo mpamvu bro ntago twokwiruka ku Mana je fise amasengesho fise imihezagira abantu basengera Mana je kandi umuntu agize neza rega Imana iramuba hafi ndariko ndavuga mbere yuko tuheza ikiganiro ndafise ibiganiro quick questions ndakubaza hama uce wishura my god where did I put this one like okay ikibazo ca mbere ninde muririmbyi w'umuhungu je précise ngaha mu Burundi mutopfa mwarakoze nawe collab mutopfa mwarakoze nawe collab ujya mujama yirabura ujya musani yirabura cyane ujya yitwa black melanine ntago twopfa dukoranye indirimbo naho yoba indirimbo y'amamiliyoni baduhuje kuri yarankoreye ikibi mu buzima bro ntago Mana ushobora kuvuga ko je nashashe kukwica bro uzi neza yuko je no kwica Mana yarambabaje Mana Jamais yaguye gusa mu mporero peut-être waguye mu mporero yandi mabifu yarafise of course ndabizi kandi nawe ndabizi ko je nta n'umwana mubi ariko yabikoze kugira ngo aha nundi muntu ariko arasanga nyene je vyankozeho tu kandi je bro je si n'umwana mubi ariko umunsi kunye kubwana bubi ntago ushobora kubicuta rero ujya musani yirabura ntago mu buzima nayo bara amamiliyari nzoyanka mfe n'inzara kandi ntago wankunda gufiti ariko bro jewe umaze kumbabaza tu mu buzima je babiheze tu okay kandi mushake mu nyanki none se okay ikibazo cha kabiri Ega barundi babasha kumuntu abwiza ukuri ndabambia ukweli mutajijua why ndiko batoto bamusite tugisaba ko bari kuye man ikibazo cha kabiri ninde muririmbyi kazi mu Burundi kazi ufite indoto yo gukorana nawe indirimbo mu Burundi Ciwe none je ndagira indoto ko shatse ko dukora turakora ivyo bisaba indoto wifuza bazi nta numwe nifuza ndabishatse biraba why nifuza ndavyifuje bishabiba hame big star chérie yego chérie je mfise uburambe mu kazi uziko cyatangiye umuziki muri 2013 muri 2013 ni kera cyane cy'imyaka ingahe 13 ndwa kera je numbone chérie umva ewe nimumbone je nisarisha nimba muri abandi bastari banyuba nuko bazi yuko je mfise uburambe muri urasaziye hano niyo bavu muzoza munsigaha je nguma ndaha mfise imyaka myinshi cyane rero urumva umusani kazi nshaka twukora tu ariko mbafise abo mprefera mu buzima nk'abamo na Warda tuba dufise akantu niyo dukoranye kagenda turakubya karimbo kanyu by the way tuzokora je mwana tumaze gukora indirimbo nyinshi ariko n'umukobwa je shobora kwa feeling nkavuga ati ubu dukoranye indirimbo turamwakira uno munsi baguhaye pouvoir magique fise pouvoir already niyo mpamvu abasani bandoga ntibanshikira tajijua urase pouvoir magique ushaka gukora ikintu kimwe ubora coteza imbere umuziki w'u Burundi wokora iki nogira license ya YouTube nkagira license ya Spotify nkazana internet ikwiye you see nkafata nkagira company nini ya smartphone nkaba ama smartphone ya ntuzenya yideni bakagenda bararyabukiye buke zina muntu wese n'umuntu wo mucenda juu akafise smartphone bose bakafise internet everywhere you get none tukabamaza igihugu cyacu abantu bose bakazora postinga kantu kose ku Burundi nico kintu ushaka you get kuko nasaze no kugira igihugu kigire kure bisaba yuko abantu bakoresha social media cyane kuko isaha igeze man ni social media man urumva nkazana ama smartphone banga kujya kuntu ibindi bihugu bikora nkabaha telefone za gusa kandi kumva ku nguvu utegerezwa gutunga smartphone utegerezwa uzofa muri amake ku kwezi ariko utegerezwa gutuma smartphone niyo umva nicyo kintu je nkeneye uri kumva kuko izo tumaze kubikora umuziki abantu ntibashobora kandi kuvuga ngo mega wiki urumva umuziki uri zo gutera imbere kandi abaririmbyi muri YouTube tuzaturonka amafaranga menshi ku ma Spotify hehe n'ahandi hose tuzatukubita amafaranga menshi kuko tuzasera license ibintu byose urabona kandi na social media ziba zisuha kandi zimaze gushuha haba bica biryoha you get na music ishyacyangamuka icyo kintu cyane nokora okay vuga abahungu batatu n'abakobwa batatu ubona bakwiye gufutwa ku marezo sosiyo mu Burundi Melinate yakurego oya abandi umwese ariko arondera ubuzima je yo mu system mbona abikura kuko man je ndaho umuntu avuga ibintu vy'indani bro vy'indani vy'umuntu man ndavyanga content turayikora abantu baramukundira ariko baramugaya bro baramusuzugura ntibaze ngo baratwengaje ngo bagutwengira bakondekira menyu baragusuzugura ntabwo ushobora kumena amabanga y'abantu bro
hari abantu uzosanga biyahuye yes bajya rero bajya abantu bose bakurikirana barakubesha kuko umunsi bazagufunga ahubwo narubise warafuze usinzi gituma utagumye bro bajya nta kimazo gufasha kuko bajya urabagiwera urabateramisha ariko sashike hari umunsi uzosaba umuntu amazi yakwime kubera yuko wari samburiye ko nk'impene Alvin imbere yuko duheze iganiro abahungu rero nta bandi man jewe umuntu wese man nahura yuko ari karondera ubuzima kuko naje ndafise ingeri naje muri entertainment sivyo sishwa rero kandi jewe man kora ikintu utababaje abantu bro kora ikintu udakomerekeje umuntu wikomeretse wowe nyene you get Jenda shima mana abantu bakura wana gwishe bari naho gwahunze nta ribi gore kurandera ubuzima you get ariko none unashevale yari amaze ku exagera nawe nyine kandi umugenzi wanje ndabitahura kuko najewe arigena mwandikira nkamubwira ati bro ibintu binibi ntubimvuge kuko sivyo ariko ko yakunda content agasanga yabivuze je sindabikunda bro bashaka genda kubwiza ukuri reka dukora gatwiko ko sheri jari ibintu vyinshi cyane mvuga ngaha ntakora vyinshi cyane ntakora ariko ko gatwiko mvuga ati reka ngire content ariko content ibise limit ntushobora ku exagera kandi bisaba yuko umuntu ushema imyaga ugenda uragabanya ubongereza para muri handi nyine cyangwa asanga uri kurashimika ibintu c'est trop c'est mauvais ariko je natare ko umuntu wese abantu bose bari kwarondera ubuzima sheri je ndatabura kandi umuntu wese arondera ubuzima muzira atandukanye c'est ça usani bazi bararenga karimbi nabo kintu turarenga karimbi yes so imbere ko turagize ikiganiro ndakunda guha abatumire ufise ibibazo unanje umbaze bibiri tavyo ufise shimira abakunzi bayagateke nabibawe sishobora kubaza ikintu kimwe gusa ikintu kimbabaje no kungene uri papa na mama w'abana bawe je sinibagira mana cyo kintu kirambabaje kandi abantu bose mu Rwanda dukurikirana like navyo aruzi none ntavyo narinzi me sheri je igena aja muri Kenya naciye ambwa nivyo na depression yarantwaye hari naciye mpebe ibintu vyose bivyi Burundi bro narahevye entertainment sinasuka no kurikira ikintu na kimwe ci Burundi man narahevye ibintu vyose bro ndafocusinga mu buzima bwanje umva ndafocusinga mu bintu vyinshi cyane bro ndataura depression cyacu ko nanje ndamaze kuba mu ivyo bihe so rero sinigeze menya ikintu na kimwe man hari nje nagarutse mu Burundi sanga ibintu vyinshi byarahindutse rero sinigeze ndabimenya ariko ça me fait mal kubona yuko man no I'm serious kandi je man je iyo kintu kimbabaje ndakivuga man uyu sister tuko kumusupportinga kandi nukuri kibona sinarizi ko sizo responsibility nariponda gusupportinga vyatari man none nikuza ndaguha ikiganiro every day bro guys uyu sister afite responsibility kandi murabitahura umuntu umuvyeyi man kandi abamere man ni mpamvu imana yabusi yabise maboko igihumbi seruka rukanje iki man aba bamere ifuko tuwaba mama guys none umumere tumusupportinge murabona kabisa ifuko tumusupportinga turasupportinga n'abantu batabaho abantu nk'abantu gusupportinga man uzi gusupportinga umuntu abana baronse mukate man nta kintu kiryoshe man uzi gusupportinga umuntu agiye gusupportinga abandi bantu guys anyway nuko uyu sister wallahi kuvuno munsi jewe zo kuba hafi thank you bro ikibazo nuko je yombaye hafi umuntu bacavuga ngo turakundana ngo turajyana sisa oya ama benshi ndabimenyereye so kumva jewe zo gusupportinga no kwimana zo guha ama content zo ikintu cyose cyo gutuma utera imbere thank you bro kuje ndatahura man anyway abantu mu nkunda kwaza ndabizi ko mu nkunda nawe uvuga muranya nka kuko nta kuntu uvuga muranya nka ariko nkakubona ama commentaire uri kwandika ninde mu yakuzanye ngaha ikiganiro ko wabirukira gusa unkunda mwibanga nk'urumogi kandi I understand bro ariko usanga ufise umusheri waramugiye kunyanka rero ukabona umengo ntiho mubwiza ukuri iyo cyagutwenga ariko ndabizi ko mu nkunda bro kandi mukomeze kuri murindi noneho jewe target nuko dukunda ivyacu dukunde n'abacu duteze imbere ivyacu je hakuno babona muri hakujya muri gukurikira ibiganiro vya hakujya tuzofumasi dutesa ngaha nyene tutesana ayo mafaranga mwinjiriza abandi mwinjiriza biwacu you get ikindi kintu ubu target dufise muri 2026 2027 gusha muri 2030 umuntu wese yazosebye igihugu cyacu tumukubita tubishoboye ari ma commentaire tumwinjirira natwebwe nitwinjira igihugu cyabo cyangwa inzego zabo ariko uyo muntu tumutuze bishobose tumuripotinge account ye block umuntu azotuka inzego zacu atari umurundi tumutuze bishobose ari umurundi ntacyo ari umurundi azopambana n'inzego ariko atari umurundi tumwinjirire uri kumva nta blague dukeneye icya gatatu aho uzo buri hose heza fata foto postinga tagging Burundi shira hashtag visit Burundi you get no target
icyo uzokora cyose ibuka igihugu cyawe mama ibuka umuvyeyi you get nico kintu cyanzanye no mu Burundi nico kintu cyanzanye je kwimiriza abarundi bose abava bakagira n'aba diaspora je n'amakoma TikTok n'ababwiye dukunda igihugu cyacu uzi ko waje mu Burundi make sure ugiye mu gishora ugiye muri shidekarera ugiye succès dinile ugiye kuri pyramide make sure urapostize make sure uratagize visit Burundi abantu bose babonye u Burundi nico kintu abanyamahanga baturusha bari proud y'igihugu cyabo kandi kose keza barakerekana genda hariya mu Rumonge ubonye imikeke postinga ubonye indagara postinga narabwiye bavisit Burundi kuri batanyivita kandi man murabizi ndakwa invite nije batumenje nabivuga turabivuga na Facebook urako tarambwira turashimiye n'umukurikiranye ikiganiro no visit Burundi guys murabizi je visit Burundi twavanye ku David you are in uri muri ndashaka kubarira deja Bernice ujya mu sister hamwe n'ujya mu Jamaninde Bruce Bernice na Brice ubu naragaruse ubu ndiko ndakorera igihugu cyanje zo general wit na 9 of course mushire mu kandi mu invitation Bernice na Ntuzenya na Brice ndashaka gukorera igihugu cyanje mbabarira murabe mu activity yanyu yose ntiure kushiramo mbabarira icyo kintu nanjye zuzara diaspora benshi cyane ko ufite team ya diaspora benshi cyane turi muri Ntuzenya imwe guteza imbere Burundi mushiremo please ntimwagira kanwa kamwe musigamo that's good okay icya gatatu icya kane kwanza dukunda ibyacu cyase kuvuga mu muziki n'abaririmbyi dukunda abaririmbyi bacu jewe kuba mvuga ngenda hariya mu Rwanda nkavuga abaririmbyi ukunuku mbashaka ko ibintu biryoha kandi byararyoshye ntuwara akavuye twazanye rabavanya as narakuze ingene yanyishuwe I like it ifo yuko nabantu bahariya bahaza badukurikirana natwebwe abantu bacu baronka amafaranga kuko mundazi ari abanyagonda benshi ikigeno bazokiraba kandi amafaranga azokwigira ku Burundi wacu you get tugerageze duhane content dutezanye imbere that's the target dutezanye imbere icada tubeho nta mukene dukeneye urana nyakuba mukuru wacu w'igihugu cy'u Burundi yavuze ati bro create akazi ntibisigura nkimaka nguje mu biro create ducreate akantu kose gashobora kuduha amafaranga ducreate abantu bose tubeho nta blague dushigikirane icada thank you so much bye rero urakoze cyane amanda bibusaye ko ndi single nimba ari umukobwa yananiranywe canke yananiranye ntakintu narananiranye turashobora guhaza imitima sentenga Wewe kumura kumeza nkubita man je ndifite amafati meza turashimira abakozi ba Agatech TV azaba yitira mu none tapatika babanike bacambira gudia uye kube diwe yabarike Mani bahezagire nazimije kamera yawe nazimije mikro yawe naho Mani bahezagire ibagirire neza nimfite imbere n'inyuma ndagushimiye cyane wakoze je nakwemere ku supporting thank you so much thank you so much